ibituma isi igira ibibazo ahanini fondasiyo y'ibibazo bibera ku isi bitangurira mu miryango muri famiye. Umugore n'umugabo batumvikanye uko biri kose hari kimwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi gipfa mu bana mu iki. Rero kumbure jewe ukuntu nakuze narabonye petetre papa na mama uko babanye kugeza batandukanye baragira divorce. Ivyo rero nkiri umwana jewe vyaranyigisha ndavye ibintu vyaciye bihinduka muri famiye nyuma ya papa na mama batandukanye. Aheza gukundana n'umukobwa nigira chef kabisa cyane mvuga ati uyu kwera ubuzima bwanje ubuzima bwiwe ni jewe ndaburimwo jenyene nta wundi. Hari urukundo Nkuko tubana neza akubajije ukavuga ati sha uru rukundo vraiment naho nahemukiwe canke nahemutse vraiment nzorushingira inaye njyewe ubwo nta uruhare aho novuga ati ngo ninjiye mu rukundo barampemukiye narahemukiye. Ni kuvuga rero ko wewe waguhemukiye yakubise ushaka kurira nawe nta rukundo wamukunda ryari bwa mbere nkunze mu buzima. Ni kuvuga urukundo rwawe rwa mbere rwaguteye n'igikomere utazibagira. Ko navuyeyo nabi Wabaye bukoroke. avuyeyo nabi kabisa. Ubwo rukundo ukunda umuntu kuri gusa afise amafaranga ubu mukunze kugira ngo aguhaje amafaranga sivyo? Nani kibazo cambaza nawe niyakenera ibisabwa bijya bintu sinzi kukurya ibintu nk'ivyo niyabikenera wewe wamukunze kubera amafaranga uzomuhayirire canke nyene nta feelings uzomufite. Ubisazwe ubwo rukundo ruba ari urukundo rwa business. Uyo mukobwa akundana n'umuhungu kubera ko afise amafaranga hamwe n'indaya abo bantu babiri batandukaniye he? Umuhungu buriya yakomeretse cyane mu rukundo sinzi ko abantu biza kuborohera gutabura bino bintu ariko umuhungu yakomeretse mu rukundo aratandukanye cyane n'umukobwa yakomeretse mu rukundo. Umukobwa arashaka gukira mu buryo bworoshe iyo yakomerekeye mu rukundo ariko umuhungu ntakira vyoroshe. Ndashaka no gupostinga foto isanzwe swate ndi jenyene ngo fararihe muri comment section fararihe na postinga peut-être umukobwa atari fara ngo none nk'ubu fara ngo ahari ngo arabizi ko nyene fara donc fara yabaye fara kabisa. Fara wavyumvise igihumbi conyene mu gihumbi cy'idolari numva ko harimwo inkwano umukobwa ni umukwangahe si ibihumbi nk'amajana 5 nk'agashimwe. Ibihumbi amajana 5 birahagije naho nyene mba ninize yavutse ku giti oya riga n'agashimwe none muvuga ko inkwano ari agashimwe k'abavyeyi hadakwira basi n'umuriyoni numwe asi tuvuge ayo make umuriyoni. Oya ibihumbi amajana 5 ni sawa riga n'ivyo ibihumbi amajana 5 mu Busanze ntivyari bikenewe kubera Yes my people, reka ndabaramutse nongere ndabifuriza ibihe byiza. Nizere ko mumeze neza aho muri. Natwe tumeze neza of course n'Imana yabikoze kandi nundi munsi udasanzwe n'umunsi w'amahigwe. Rero mwotubaza turi he? Turi kumwe nande nabanyene mubona imbere yanyu. Tawasanze kuri tele ariko banza ugire subscribe imbere yuko wowe uriko uradukurikirana banza ufyonde hari anyu natwandike na commentaire. Ubaramutse kwanza ndazi yuko munabakumbuye no kubumva ahatandukanye kandi murabakunda cyane. Of course ni Mr. Tubane neza yongera garuka no kuri Buja Town TV hamwe na Fara wiwe. Nkunda kuvuga Fara wiwe kuko si Fara wawe none. Reka twongere tubakire tubahikaze twaheruka gukorana ikiganiro na Mr. Tubane neza kuko yari wenyine of course ico gihe ariko no munsi duhera hariya kuri mademoiselle hariya. Karibu sana mama. Asante. Umeze neza? Yego ndashima. Ni Fara. Ko batamuzi Fara mazina yahawe n'abavyeyi yose ninde? Nishimi Imana Samola Francine. Burya na Francine ririko? Ego Mr. Tubane neza ni bon? Wewe basanze banakuzi. Yego je baramenyereye nibaza ko abantu bo kuri Buja Town TV baranzi sijya mbere bambonye kandi ndanabaramukije nenda bakumbuye cyane. Yes imisi of course ntiyari mike ariko ndabona nibikorwa guma bitera imbere. Yeah. Ibikorwa biratera imbere n'imisi nkuko guma itera imbere urumva ntitwoguma turi hahandi nyene. Of course turashima Imana aho bigeze. Ntibikiri hahandi mwadusiga before ariko ubu hariho kameme intambwe nubwo ibihuse bitabura. Haba harimo intambwe nubwo ibihuhusi nyene bitabura ni za challenge z'ubuzima.
nk'akabazo ka mbere kance mpera kukabaza Fara, kubera iki guhitamo gukorana na Mr Tubane neza? guhitamo Kubera iki guhitamo gukorana na Mr Tubane neza? icyo kibazo cyane sinagitahuye neza. guhitamo gukorana n'umuntu rero nukorana n'umuntu bikuvuyeko kandi ubikunze ngira nivyo. Okay. Biba bikuvuyeko kandi ubikunze, ca nongera nkakubaza kubera iki guhitamo comedy? ndayikunda. Urayikunda? Okay. Mu ntango mutangura urugendo rwanyu rwo gukina amareresi twenza, sinzi yuko mwari mwiteze ko bizogera ngaha hanyu muhagaze uno munsi. Nakahe karusho umaze kubibonamo Mr? akarusho ni kenshi cyane kuko mu ntango nk'ibitangura ese izina nari risanzwe nitwa, ariko kandi ndabitangiye kubikina byarampaye irindi zina. Yarumva nako n'akarusho burya kugira izina izina riravuna muto. Satubini niwe yavuze ngo kubaka izina bisaba ingufu nyinshi cyane, so byaramaye izina kandi ndashima Imana, izina rirambeshejeho. Nico nshima hanini. Mbega nshaka kumenya uno munsi uvuze ngo izina rirakubeshejeho. Of course dushaka kwigiraho natwe. Nikiye kintu davantage c'akarusho uno munsi ubona uriko kiruta wewe mu myaka 5 iheze? C'akarusho jewe mu myaka 5 iheze novuga yuko sinovuga ko hariho kinini cyane ngo cyahindutse canke ikino, ahubwo façon yo gukora gusa niyo yahindutse. Peut-être nimba kera naronka amahera nakoza ama video narinze kugira gute, ariko ubu ndonka amahera juste gusa kubera yuko nshaka kuba ndi ngaha nkaba afise nka produit runaka iyo ariyo yose ya societe runaka. Donc iyo produit gusa kuba ndayifise mu kiganza canje canke iyo produit kuba yoboneka gusa mu gikorwa canje, ugasanga ivyo binyinjirije amafaranga. But before twarafata amafoto ufise ama produit atandukanye, ufise ibintu bitandukanye, donc ntuyumvira peut-être ngo uri brand ukurikirana n'abantu kuko nta bantu n'ubundi wari usanzwe ufise. Ariko ubu deja umaze kuba ufise abo bantu, donc biba bitandukanye. Uco vyumva yuko buri ntambwe buri kantu kose ukoze ari step y'ivyunguka, amafaranga afadika canke ikintu cyari cyo cyose mugabo giharurira gihagaze ku mafaranga. Numva ko hariho ikintu cyahindutse. Ubu ushobora gufata icupa kesa swa amazi, kesa swa fanta runaka, canke ndanayivuge mw'izina mu gihe jewe niyo association tudafitaniye partnership runaka. Numva ko ubuzima nyene buba bwarahindutse, ubu uri brand. Jewe akira nari umuntu asanzwe, for now I'm a brand. Yeah. Uno munsi Fara, twumvise yuko umuntu abaye brand. Koko nawe uru rugendo kwirutangura rwa comedy, warumva ko vyakubeshaho koko? wapi kuko nje sinatanguye gukina na Mr Tubane neza. Oya, hari itimu nakinamo kandi uko abantu bari banzi kera n'ubu vraiment hariyo difference. Ni kuvuga n'imbere ko mubonana Tubane neza canke mutangura kuba muri mu mugwi umwe, warusanzwe ubikora. Mbega uno munsi kuri wewe comedy isobanuye? Kuri nje n'inyigisho mba ndiko ndaha abantu. Muravuze inyigisho, nciye nibuka kenshi iyo muriko murakora, iyo muriko murakina, iyo muriko muratangaza iyo nyigisho. Mbega wewe Gafara, ko Tubane neza akunda kuvuga cyane ku bakobwa? Ku bakobwa gute? Akunda kuvuga cyane ku bakobwa kenshi ukungene swate barahenda abahungu, kuntu bahemuka. N'abahungu nibahemuka. Ntaco bikugira wewe? Wapi nyene mu buzima busanzwe birabaho. Gusa n'abahungu barahemuka, azoza arareka kuhatiriza ku bakobwa gusa. Ariko gusa nyene Tubane neza ncangaruki wiwe ngo zureka guhatiriza. Cashaka kumenya kubera iki wewe mu bikorwa byawe bya misi yose uno mwaka wise umwaka wo guhatiriza?
uyu mwaka by'ukuri wari umwaka wo guhatiriza pe kandi twarahatirije twarabuze ibitoro turahatiriza turabura amazi turahatiriza ariko ntitwigeze dupfa ni ukuri uyu mwaka kuba ata murundi yigeze apfa n'ibibazo byawubayemwo byinshi cyane sha abarundi twese twarahatirije Yego. ntawe utahatirije ufite nari nabonye ko ari umwaka wo guhatiriza nabo uyu mwaka ifoke duhatize mpaka bikunze kandi twarabayeho kandi uravye uyu mwaka buriya n'umwaka wabaye mu bibazo byinshi turetse kwigira nkaho umenga ntitwabonye ivyabaye ariko ni umwaka kabisa wabaye mu ibintu byinshi cyane ku gihugu muri rusange rero abarundi twarahatirije n'ugesera buraduka n'ubu turacyahema kandi turacyariho ya nuko kenshi tubane neza nkunda iyo ndiko ndakurikirana ibikorwa byawe nkunda kwibaza yuko ubabazwa cyane n'abahungu bahemukirwa n'abakobwa eske wowe muri kahise wigeze uhemukirwa ko kenshi ukunda gufata ku buhemu hagati y'abakundana imisore n'inkumi ubuhemu ico kibazo ofete kutwenge kifana hari amakuru mfise ko yavuge none Ndindiriye yishure. none kuri kutwenga nkamega nawe ico kibazo urakirindiriye warindiriye nyene yishure umva inyishu umva yaciye ayitegereza nawe arayirindiriye muhirindira harimwe ofete jewe sinkunda guhagarara tuvuga ngo guhemuka canke ikindi ikiyoya ahubwo jewe nafashe ubuzima muri rusangi uguhemuka mvuga abantu dukurira mu ntuze zitandukanye mu mice itandukanye tuvyagwa n'abavyeyi batandukanye donc tugahura n'ibintu byinshi bitandukanye rero kumbure jewe ukuntu nakuze narabonye peut-être papa na mama uko babanye kugeza batandukanye baragira divorce ivyo rero nkiri umwana jewe vyaranyigisha ndavye ibintu vyaciye bihinduka muri famille nyuma ya papa na mama batandukanye naciye mbona yuko ahanini izi famille canke umuryango wari wose canke isi muri rusangi ibituma isi igira ibibazo ahanini fondation y'ibibazo bibera ku isi bitangurira mu miryango muri famille umugore n'umugabo batumvikanye uko biri kose hari kimwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi gipfa mu bana iki donc ndabona ko ibintu byo guhemuka canke umubano mwiza mu bakundana ari wo donc wo guforsa cyane kugira nyine abantu babane neza kandi kugira n'ibibazo bigabanuke ku isi ya nuko nico narabiye muri rusange ariko jewe guhemukirwa kwa kuntu nyene ukundana n'umukobwa nyene utaritora bien ivyo bishikira umuntu wari we wese nta sinaza ko hariho umuntu atagize adafisa ku gashite ko umukobwa yamuteye akawevu pap nuko bimeze yako utuntu nk'utwo tuba twarabayeho rero na experience y'ubuzima uba warakuriyemwo donc bikaca bituma nyene ubona ati ibintu byo guhemuka si sawa gusa naregeze guhemukirwa duhayo makuru Wahemukiye nani? naheze guhemukirwa Wena urahemuka. je sindahemuka kubera yuko n'ibintu by'abakobwa buriya sha abakobwa twakundanye murabizi jewe si ibintu byo kuresha n'ivyari kirenga gusa narize guhemukirwa kwa kuntu nyene ukundana n'umukobwa narize gukundana n'umukobwa Fara ushutubwira ko iyo nkuru yizi oya Fara niho menya vyose narize gukundana n'umukobwa nigira chef kabisa cyane mvuga ati uyu kwera ubuzima bwanje ubuzima bwiwe ni jewe ndaburimwo je nyene nta wundi kugupostinga yaragupostinga uraho ntiyanamposta ahubwo icyizere yampa gusa ahubwo ni jewe nanamuposta kenshi banashima kuko je iyo ndi mu rukundo ndaba fier n'ivyo ndimo rero icyizere rero yampa ibyo yanyereka iki niki urumva nivyo vyatuma mbona yuko wow she's mine ugupostinga rego ushaka kumpostinga nkibona ndi jenyine rega no gupostinga ubu ntibikanyura agashiramwe bose muri set no gupostinga ubu ntibikitwereka yuko ariyo point nyene yo gukundwa no ushaka gupostinga ukibona wowe nyene ko dufate nk'ugenda gupostinga wowe Fara fise abantu igihumbi ukibona wowe nyene urumwe none donc guposta c'est pas sivyo bisigura ko umuntu agukunda ahubwo hari umuntu nyene mubana ivyo muganira kuntu mubona bimeze
kuko nimba atamposta jewe n'abandi ntiyabaposta basi mvuga ati basi yaraposta abandi je ntamposta cyangwa ugasanga yaranabaposta jewe akangira mu batababona byose birashoboka ko yabapostinze urumva so nuko turabana ndamwizera cyane ndamugira icyizere cyari bwa mbere nkunze mu buzima ni kuvuga urukundo rwawe rwa mbere rwaguteye n'igikomere utazibagira bwa mbere nkunze kabisa ko jewe ufite abakobwa jewe twagendana kera nakuze nize amashuri nciye ubwenge ku ishure rero wasanga niba abakobwa muri kumwe atari wowe wabishizemo inguvu donc abo rero si muhanda baharura mu ba ex parce que nyene niba abantu nyene ubona ko nabo nyene bariko baragerageza guhatiriza babandi baza kugira ngo ndagukunda ubuzima bwawe nawe agashaka kwinjira mu buzima bwawe nawe udahari ibintu nk'ivyo ariko nyene uwambere yavuze ati reka ntere intambwe yo gukunda sasa ko navuyeyo nabi wabaye bukoroke avuyeyo nabi kabisa nuko rero birashika hama arakundana n'undi muntu rero nagiye kubimenya ngiye kubaza uwo mujama vipi mani ko wantwaye umusheri ngo umusheri wawe ngo je tumaranye imyaka 2 yego koma abati nta kundeka ndifata hababara nyene nkawe ivyo ni ibintu bikunda gushika cyane ego ni ibintu bikunda gushika cyane dufatira kuri deception mu nkundo uguhemukiranira Fara mbega uyu mwanya nyene jewe iyo mvuze ubuzima bwabaye ndyankuriki utahuriki mba nahuye ubuzima si bubi canke si bwiza mwe buri hagati na hagati muri bwa buzima nyene umuntu adapfa canke ntakire ego bwa buzima bugukubita ariko nupfe kandi bukazanye bukakuzanira umunezero n'uyo munezero nyene ukawubamwe ariko ntubemwe nk'uko nyene waje kenshi mu bikino akazo nshaka umumbariza Fara je wambajije yuko maze guhemukirwa ufite yaciye abanga amatwi yumvirize what happened ubu nturahemukirwa jewe nahuye n'ibigeragezo mu buzima sindahemukirwa kandi byose byaje mu buzima bwanje byaje kugira binyigisha ibigerageza ibihe sasi ivyo bigerageza nibyo twara kumenya ivyari sivyo byo guhemukirwa ni kuvuga nawe uramaze gukundana ugahemukirwa ariko warahemutse ndakunda sindahemuka nivyo gatubane ntakunda hama wahemukiwe gute utakunze none umva urukundo rw'umuhungu n'umukobwa oya ubwo sindigera gusa nyene umuntu arashobora kuguhemukira n'umugenzi wawe akenshi nje abona uvuga yuko bamemukiye benshi n'abagenzi b'abakobwa niyo mpamvu nuno munsi atamugenzi wobona ngo turi kumwe w'umukobwa canke ngo tureke guhendana wewe kuvuvuka nturaba muri relationship oya kare kuduhenda Fara tubwize ukuri nyene kuvuvuka hari urukundo nkuko tubana neza akubajije ukavuga ati sha uru rukundo vraiment naho nahemukiwe canke nahemutse vraiment nzorushingira inaye njewe ubwo nta uruhare aho novuga ati ngo ninjiye mu rukundo barampemukiye narahemukiye ni kuvuga rero ko wewe waguhemukiye yakubise ushaka kurira nawe nta rukundo wamukunda nyene siyo bavuga kubwiye nta rukundo nyene fise ngo novuga ati ngo ninjiye nyene nahuye basi n'abantu nyene batandukanye bon Fara turi mu bihe turi mu vy'urukundo turi mu bihe asigaye hari materialisme cyane umuntu akagukunda afite icyo agushakako canke nanje nawe ufite icyo umushakako sivyo kubera iki cyane iyo ngeso yiganje ku bakobwa nayo nomenye none iyo ngeso nimbi canke ni nziza ingeso yo gushaka gukundira umuntu ikintu none nimbi ni nziza materialisme si urukundo urashobora gukunda umuntu ukamukunda kubera uvuga ati uyu muhungu ushaka dukundane kugira nyene kubera basi afise amafaranga shaka nzoze ndaronka amafaranga umuhungu kubera gusa ko afise amafaranga numukunde ngo rujya rukundo nyo kuvuga ati mugo rukundo rero n'urukundo nyabaki tuzokubaka kazoza wapi none ubwo rukundo akubaze ubwo rukundo ukunda umuntu kubera gusa afise amafaranga ubu mukunze kugira ngo aguhaje amafaranga sivyo nani kibazo cambaza nawe niyakenera ibisabwa bijya bintu sinzi kukurya ibintu nk'ivyo niyabikenera wewe wamukunze kubera amafaranga
uzomuhayirire canke nyene nta feelings mu uzomufite bisanzwe urwo uzomuha rukundo ruba ari urukundo rwa business kuko wowe ntushobora kurya umuhungu amahera nawe nakurya ntibibaho. turaho nyene dusigurire neza mbega inkundo oya je ziratandukanye byumva maze kubyumva je bumushiremo. none uravuze wewe urumva hari akandi kana cyatubwira umva inkundo ziri kwinshi hari n'urukundo rwa business tubwire ruba rumeze gute ese ubwo nyene bigize kuvuga ukunze umuhungu kubera aguha amafaranga nawe nazo ubwo ajya amafaranga yiwe utamuha icyo ashaka ni uguhanahana iyo ni business urigurishije mu bisanzwe. none rero ndakubaza uyo mukobwa akundana n'umuhungu kubera ko afite amafaranga hamwe n'indaya abo bantu babiri batandukaniye he? aho batandukaniye ngira ni kujya kuntu umwe aba azi yuko nje vraiment business urazi ko urashobora gukora ikintu wewe ntubone yuko ari we uri kuragikora wapi nk'ubu nyene uvuze ati nkundanye n'umuhungu ngiye kumujya amahera ariko uri indaya azi yuko nje niko kazi kanje nkora ni indaya ni kuvuga difference iri umwe akorera ku mugaragaro undi agakorera mu kinyegero sesa ariko bose indaya bose oya gusa bose sico kimwe kuko uyo agenda akundana n'umuntu urumva akundanye n'umuntu amujya amahera n'uyo nyene ariko indaya yoyo niraba ngo n'uyu cyangwa itora benshi none uyo muntu none ndakubaza uyo muntu aba yariye amafaranga atagahunda afise yo kuzokunda uwo muntu niyumva ko wewe azogenda ku wundi muntu petete azokunda none umva nawe ataba yimutse kujya kwindaya nawe yimuka ku wundi nawe akamujya rega bose baguma baye ni kujyana nyene byose nico none tubane neza ko mukonkiriza ukivuze ko ikico kintu mbona ko bose abo bantu bose ni indaya tutagiye mu teori maremare tutagiye ngo urumva ABCD haba umukobwa akorera mu kinyegero swate akundana n'umuhungu kubera ko afite amafaranga haba umukobwa abikora nk'umwuga avuga ati jewe niko kazi kanje baranzi na pancarte narashize ko n'ibiciro narabangize yego uyo aba yatahuye business yavuze ati reka ndabishire ku gwego ofetu donc barushanya kubishira ku gwego umwe aba babishize ku gwego rwiwe nundi akabishira ku gwego rundi avuga ati jewe officially ndavyemeje ubundi nawe ati nzokorera mwibanga rikomeye cyane ariko bose izina ni rimwe bose ni ndaya kabisa ati byoba byiza rero umuntu akundanye rwa rukundo rumwe rwa Adam na Eva urukundo ataburyarya niko narimvutse so kandi ni nago rukundo ndibaza nawe Mr. Tubane Adam na Eva bakundanye nta buryarya burimwo reka Can you imagine? Can you imagine? nawe muvuga yuko Eva ari wafise amakosa menshi ariko harageze na Adamu igihe nyine Imana imubaza agaca amwihakana yaramwihakanye reka ndakubwire mwe muvuga ko urukundo rwa Adamu na Eva ari go ruzima si go ruzima icitegererezo reka turufate icitegererezo can you imagine Adamu Eva ari ngaho Imana yabwiye Adamu ati ibi byose uzobikore ariko iki ntuzokirengeko Imana biramuzaniye Eva Adamu abwira Eva ati rero urazi ukuntu bimeze gahunda zimeze uko Imana yambwiye uko ibi byose tuzobikora ariko iki cyane tuze tugikore ko frame sawa iyo ni couple y'icitegererezo gatugomba twitegereza Adamu sinzi ukuntu ariko arakubitiranye n'amakorosi agenda kwirabira ingwe niki urabibona yitemberera musize gatoye iminota mikeya gusa inzoka ibiraje bababwiye ngo nukuntu tayari Eva bakubise ikindi kiganiro n'inzoka kiganiro kivuguruza ivyo Adamu yavuze abarakoze ikosa ryo kugira iki ryo kurenga ku vy'umugabo yavuze none ntiwumva ko donc ni gute rero twafata couple nk'iyo tuyita icitegererezo kandi ubwayo itizeranye ni kuvuga aho deja ico Eva yarakoze yarahejeje kwerekana yuko ivyo Adamu yamubwiye kumbura ashobora kuba yaranamubeshe ntivyahereye aho acara nafata ngo uziko ivyo wambwiye wambeshe wa mugabo we ngo akira we ndakwereka ivyo bijya byose wambwiye sivyo aravuguruza ibintu byose bica birapfa rero couple aho zatangiye gupfira ni kuva kera si kuvuga ngo ni by'ubu gusa ni kuva kera na kera zarapfuye ni kuvuga rero ushatse kuvuga rero abakobwa ni ikigeragezo rero
niyo mpamvu rero akenshi ukunda guhatiriza ku bakobwa, niyo mpamvu ukunda kuvuga abakobwa ko aribo bahemuka cyane. oya mugabo sinkunda kuvuga ku bakobwa gusa n'abahungu ndabavuga ko ariko gusa vraiment umuhungu yakunze cyane aratandukanye n'umukobwa yakunze cyane parce que nubundi gukunda rega abakobwa bapfa kubishiramwe ubuyuwayi ariko gukunda ni hangiro ry'abagabo. Iyo umugabo yakunze arakunda biri seri. Umukobwa ikintu Imana yasavye umukobwa gukorera umuhungu ni kumwubaha juste. Ni kuvuga icubahiro c'umukobwa nico kiduza urukundo rw'umugabo. Normalement abahungu nibwo babwirizwa parti yo gukunda agasaho donc aho bibera ibijanye no gukunda Imana yabishize mu mugabo ntiyabishize mu mukobwa. Shavuge rero ko abakobwa badakunda. Baratwubaha abakobwa parti yo gukunda ntayo bafise muri bo. Niyo mpamvu umuhungu buriya yakomeretse cyane mu rukundo sinzi ko abantu biza kuborohera gutabura bino bintu ariko umuhungu yakomeretse mu rukundo aratandukanye cyane n'umukobwa yakomeretse mu rukundo. Umukobwa arashaka gukira mu buryo bworoshe iyo yakomerekeye mu rukundo ariko umuhungu ntakira byoroshe. Nka je dufate nk'uyo yankoreye ako kantu donc urumva ko kuva muri mindset yanje donc ni ibintu nyene bidashoboka parce que n'umuntu nyine uba waragiriye icizere ariko we umukobwa we umuhungu we wa mbere nk'uko Farari karatubwira ngo ntarakunda ngo nuwo nyene ngo nuwo bari kumwe ngo kwabaye umenga gukwita ushaka kurira hari umuntu twavuze bavuze ati narabiciyemo umugabo sinabwagere kuri ruriya gwego ni kuvuga oya parti rero z'abakobwa naho nyene nizo kurenza ko hejuru zo kurenza ko ni kuvuga nubwo yohemukirwa 1 week 2 weeks abasimbanye n'undi muntu kandi akamukunda the same way. Rero ntuzo uhebane n'umukobwa uce wibaza yuko ngo ninamuheba ngo azohangayika no aronkunda akamundura rwa rukundo nyene yari yagoye akaruhunda ariko umuhungu yabigoye cyane kugira ngo asubire kuba wa wundi. Niyo mpamvu rero uvuga ko urukundo rwo mwino misi ari indyankurye. Indyankurye kabisa. Niyo mpamvu kandi nkunda no kwibaza cyane cyane kuvugira abahungu parce que n'abahungu hari ukuntu rega turabana babi. Hari ukuntu turabana babi ariko kandi twebwe ububi bwacu niyo mpamvu niyo tubabaye tubabara cyane kuruta n'abakobwa. Hari akabazo natanguye mbaza Fara nawe nagira se nkusozera ndakakubajije kubera iki mu bigeme bose guhitamwo Fara? Fara icyambere yari umugenzi wanje twaravugana cyane bafite hari umuntu ushobora kubona ukamwisanzurako. Rero Fara n'umukobwa yanyoroheye kwisanzurako ko ibi bintu bisaba yuko umuntu mukinana donc ubu mwiyumvamwo donc umwisanzure kugira ngo mu macingane akuzuza. Ntibishobora gukunda rero ko ukorana n'umuntu peut-être sina Fara nkorana n'abandi hari n'abandi bakobwa benshi mpora nkorana nabo ariko ikintu cyambere jewe mbanza kuraba eske uyu muntu donc turiyumva namwo donc ivyo nivyo ndaba hanini ariko muri team abandi bakora nk'abafigira ariko muri team hariyo Fara wenyene kubera nyine ko ari we yabaye wa mbere mu kuboneka canke mu gukorana bino bikorwa icyo nshima nyene ko yoguma ari we ari wo muri team. Mbega kuri feedback zozo umaze kuronka bivaye no kungene mukina zijya comedy zanyu nta feedback iraza babemeza neza ko mwa muri mu rukundo gatubane neza we na Fara? Byuzuye aho none ucubifata gute mpere kuri Fara kwanza ucubifata gute iyo bariko barabikwemeza? Hari abandi bavuga ko dukundana hari abandi bavuga ko turi abagenzi gusa nje mbashaka nyene bafata ico biyumvamo kuko sishobora kubemeza ikintu urashobora kubwira umuntu ujya dukundana ariko ntakwizeye aho ndabire kuko nyene umuntu akiha image ashaka kandi urabiryohererwa uko biza kose. Tubane neza wewe okwishinga abantu hoho jewe fete ibi bintu naratevye ndabirekerana ko ndashaka no gupostinga foto isanzwe swate ndi jenyene ngo Fara arihe muri comment section Fara arihe na postinga peut-être umukobwa atari Fara ngo none nk'ubu Fara ngo ahari ngo arabizi ko nyene Fara donc Fara yabaye Fara kabisa donc rero ucubona nyene abantu cubashiriraho bashaka bakiyumvira uko bashaka it's okay kandi urabona ko Fara buriya si umukobwa mwiza umuntu je ati gute si umukobwa mubi nako Fara ngo nuri mwiza
umuntu ugenzi wokwemera ko ashigikira canke nyene yaba yabishizemwo wowe bavuga amajambo ntibazi yuko kurongora ni bije n'ikindi umuntu azofata ati idolare dufate nka zingahe hajya kugira mariage ibe igihumbi c'idolari nico kora mariage yacu pa igihumbi c'idolari cyo gukora nimba ari ya mariage y'ijoro oya mariage isanzwe none nta byo kuremereza ibintu arajeho si pare na mare umukobwa uwo ari we wese nzotwara ndabitangaje cyane ntuzondemereza ibintu ngo urumva amasale iki n'ibiki tuzogenda aho dusengere badusengere ku rusengero après kirte batasha abantu bashire decor aho nyene ku rusengero salle de reception tunkagafana na bintu byinshi ngumva byo kwiremereza ngo turanzira ahantu hameze neza oya decor izo no sense wapi kabisa imiduga no sense wapi para wavyumvise igihumbi conyene mu gihumbi c'idolari numva ko harimo inkwano umukobwa ni umukwangahe si ibihumbi nk'amajana 5 nk'agashimwe ibihumbi amajana 5 birahagije naho nyene mba ninize yavutse ku giti oya riga n'agashimwe none muvuga ko inkwano ari agashimwe k'abavyeyi hadakwiye hasi n'umuriyoni n'umwe hasi tuvuye ayo makeya umuriyoni oya ibihumbi amajana 5 ni sawa riga n'ivyo ibihumbi amajana 5 mu Busanze ntivyari bikenewe kubera n'agashimwe stoke yo mu nzu nirimo erega fara ba mama wacu babakwa amasuka erega hari ikintu abakobwa bo badaharura umva aciye harura stoke none stoke yiwanyu canke yiwawa ku mugabo wawe hari n'abandi babana kandi n'ubu bafise n'abana bari no mu gusaza batigeze babana bakurije n'inkwano none gashaho kubimba amajana 5 vyanje umva ntari umuboss kandi babanye neza ntari umushinga babanye neza cyabaza rero kubimba amajana 5 vyanje ndabitanze hajya vye ntiyoku nawe uvuga ati umutwara nakunze jewe umuntu nshobora kubwira ngo kubera umuvyeyi wanje yanse musingenda ewe bonga harero gonga chance kuri gatanu yes ubwo rero ubukwe turabutashe ryari ubukwe bwa gatubane neza na fara ufise igihumbi c'amadolari naduterere hama bukogwe mbe wo nkundaho reka tubanza kumenya ko yo nkunda upa wo nkunda atoza ari umucangero uradodora ahantu hari urukundo wumve ko ruhari ni hehe badodorera he aho hantu bahadodorera uraza kuhambaza ndakwereka yes Mr Tubane neza niwe twari kumwe kandi murumva nyene wiko ikiyago hamwe na farawe kandi ari kiyago kimeze neza turi ku bikorwa bakora turi cyane ndiko ndabakurikira ko iyi impano yabo impano yo guhanura no kuremeshanya je ndashaka kumenya imbere yo konsozera iki kiyago mbega campera kuri fara iyo ufashe decision yo gufata umwanzuro ugakora ikintu uba ufise mission na vision mbega umva farawe wifuza gushika hehe mw'umwuga wanyu muri ko murakora wo gutwenza no kwifuza kugera ahantu ariko ugaca usanga ntibibayeho rero mbona ata mpamvu yo kubivuga cyane naho ubona neza oya ndahabona vraiment ndahabona ariko bwaramubanye igipfungu kugeza yaho atabona iyo bija ndashobora kubivuga uko okay bati rero byarabaye igifungu ntubona niyo bija nje ndahabona kandi vraiment ahantu nifuza kugera ni heza cyane bisanzwe ababonaho yifuza kugera muga yaraba realite y'ubuzima tubayemwo kandi nje nta muntu numwe azi vision yanje nta numwe na tubane neza mwirigwana ntayazi mubazi koko akantu ko kwirigwana uvuze rero ntitwirigwana mwirigwana mu kazi Mr Tubane neza wewe mission yawe na vision ufise yahe gahunda muri make muri comedy gahunda mfise niyo kubatwenza nta bindi hama mu buzima busanzwe naho umuntu abafise nyene plan nubwo umugani wa fara nyene kuzivuga biba ari ibintu nyene vy'injyanko ariko buri muntu wese abafise vision uwo ari we wese nawe ari abantu ubona bavuye ku ishuri bajya umwe wese abafise ati ndifuza kuzo n'abantu bose bajya ku ishuri bavuga ati nifuza kugera hano donc rero abantu muri rusange nyine baba bafise ama vision ariko ciza no kugira gusa kuba patient umuntu akaraba ko bizoshika uyu mwaka sinarinzi ko tuzowumara ariko abantu twarahatirije mpaka turawumara
umwaka wo guhatiriza kandi tuzomara amahoro. tugira tuve mu mwaka by the way ku Hasigaye batari ukwezi babizi kumwe. hasigaye kwezi kumwe tuve mu mwaka wo guhatiriza tuce tuja mu mwaka wo kwihuta uriya mwaka uzana wese umwaka wo kwihuta Umwaka wo kwihuta. tuzatwihuta cyane. Yes, reka ndabashimire cyane Mr. Tubane neza. Ndabashimiye cyane Buja Town TV mwagize neza kandi ewana twahebanye Mwakoze kuza kuturaba. Twe twahebanye. twahebanye sana. Turabe rero tubikosore. Ni hatari. Fara ndagushimire cyane. Nanjye ndagushimiye. Ego, Ari mwakoze kuza kuturaba. ego. Nawe utabazimanya undi munsi mukazogaruka tuzobazimanya. Kuri imenera ibanga ariko. Nyene ifoke ndabivuge bimenyekane yuko tutabazimanya. Ego, reka shimire buri umwe wese yafashe akanya keza kadukurikirana kuva ku ntango gushika ku mpera. Kiganiro wagikunze gisangiza abandi. Reka shimire n'aba bakunzi bacu abagenzi tubane neza na Fara. Bye bye, hasta la vista.